ku bijanye n'uko abarundi bari babayeho ubwa mbere, imbere y'uko tubona izi nzu z'amabati, kera abarundi baba mu tuzu tw'ikirundi. Inzu z'ikirundi rero zari inzu zisakajwe n'ivyatsi kuva hasi gushika hejuru. Mutama bazubaka gute? Barashinga ibiti bakabigonda hejuru, bagaca batera amakoma, bagaca bagonda, bagashinga n'inkingi, bagaca bazana n'ivyo bita imihotora. Hama rero bagaca bamaze guheza gushirako amakoma n'iyo mihotora, inkingi bashinze, bagaca rero basakara. Bahejeje vyose bagaca basakara, ubwatsi bugashika hasi. Ivyatsi vyari vyuzuye hose batema. Abantu nka 30 baje gutemera ivyatsi vy'iyo nzu. Ku munsi umwe ikabiheze. Urumva abarundi rero bakera barafashanya cane, nk'abantu 30 canke barenga bakazira rimwe. Ababanyi bose bakazira rimwe. N'uwurengana wese ashitse yacashika yakira. Imigenzo yo hambere yari ihambaye. Iyo nzu rero ku buryo irari iheze. Ababanyi wa muntu agaca yinjira ubwo nyene. Vyari ibintu bihambaye cane. Hama rero abantu bagafungura rero. Barira ku ntaro. Inkoko n'intaro, ibikoko bimeze nk'ibisiniya. Zari inkoko zimeze nk'amasiniya. Yego, kubera bari benshi rero abandi bagaca barira no ku ntaro. Amasahani rero tubona urumva aje vuba. Kuva waruka rero abantu barira ku ntaro no ku nkoko, wavuze ko wavutse 1944, amasahani aje vuba mu Burundi. Urakoze cane, uratubwiye ingene abarundi bari babayeho mu misi irenganye ucaruka.